imuhorane n'umukama niyongera ahorane nawe. inkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko twayandikiwe na Luka Mweranda. Ninahazwa mukama. Yezu n'abigishwa biwe ngo bashike hafi ya Yeriko, bahasanga impumyi yicaye ku nzira ishera. Ngo yumve ishengero rihita, abaza baraho ivyo ari vyo. Baramwishura bati ni Yezu w'i Nazareti. Nawe rero aca arasemerera ati, Yezu mwana wa Dawudi ngirira ikigongwe. Abari imbere baramukankamira ngo acereze. Nawe arushirizaho gusemerera ati, mwana wa Dawudi ngirira ikigongwe. Yezu rero arahagarara ababwira kumumuzanira. Amushikiriye, Yezu aramubaza ati, ushaka ko nkugirira iki? Nawe ati, ko nobona mukama. Yezu aramwishura ati, igire, ukwemera kwawe kuragukijije. Buno nyene acarakanura, aramukurikira Ninahazimana. Ishengero ryose ngo ribibone rishemeza Imana. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristu. Turatanguye kuri uyu munsi kuzirikana mu bisomwa vya mbere amajambo y'Imana azananye muri iki gitabu bise igitabu c'abapfiriye Isirayeli, igitabu c'abamaratiri b'Isirayeli, ariko kandi mu gifaransa twita le livre des Maccabées, kiri muri vya bitabo Bibiliya z'abaprotestanti zidafise. Tugerageze rero muri iyi minsi kugikurikira, ni indwi imwe gusa, ariko vyoba vyiza yuko nkuko dusanzwe tubibabwira kenshi, iyo dutanguye nk'igitabo umuntu agaheza akitanga umwanya wacu akagisoma cyose kugira ngo ashobore kwakira mu runani rw'ijambo rimwe igice usanga tuba dusomerwa mu nkuka y'imisa. Ivyo tuyagirwa muri iki gitabo c'abapfiriye Isirayeli ni vyabaye mu myaka y'198 ushira imyaka y'163, aho abanyisirayeli bari barasanzariye mu mahanga ya kure, barimwo abatwumvise uyu munsi muri iki gisomwa dutanguye gusomerwa. Ico gihe intara zabo zari ziganziwe n'umwami yitwa Alexandre Mukuru, Alexandre le Grand. Mugabo amaze gupfa, ubwami bwiwe buca bugabanganwamwo abantu bane, harimwo uyu twumvise rero yaje agoye gose yitwa Antiochus wa kane Epifane. Yadusomeye Epifania, muhako kwibaza ko ari umunsi mukuru wa Epifania waje, ni Epifane. Antiochus Epifane, aha bandika Epifani, mugabo ni Antiochus Epifane mu Gifaransa. Uyu rero yabayeho mu myaka y'175 ushira umwaka w'163 imbere yuko Yezu aza ku isi. Abami bose baba bafise ukungene bashaka gutsimbataza ubwami bwabo. Niho rero yaca ategeka abantu mu bwami bwiwe yuko bose ubwa mbere butangura kuvuga ikigereki, bagire ururimi rumwe, basangire imico imwe, basenge kumwe, biyumvire kumwe. Tugire Kristo. Ico kintu twame tukigabako, ubuzima buramaze kukiduhako inyigisho nyinshi, ari mu vy'ikibano, mu vy'ubuzima bwa misi yose, eka no mu vy'ugusenga mbere. Murazi yuko twama dutangarira ahubwo ubwiza bw'Imana mu butandukane, mu ngabirano nyinshi zitandukanye Imana yaduhaye, nivyo zose zikarondera gukorera
ubumwe tukumva ko tugize umuryango umwe w'abasangiye gupfa no gukira, ariko twiyubare ibintu byose wamumenga biza bigomba gukoresha n'agahotoro abantu bibategekera gucika ikintu kimwe, ibyiyumviro bimwe, ugutoka kumwe, ugufata intumbero womenga n'intumbero ikonganiriza bose mu kintu kimwe, tukibaza ko ariho duca dukomera. Igikomeye si uko twese tuboneka kumwe, ariko nuko tumenya gufata ubutandukane bwacu tukabwubakisha ikintu kimwe cyo guhana iteka no gutezanya imbere. Aho ni ibintu bikomera. Ahandi ho kuyumvira ngo dukomera kuko tubaye twese mu byumviro bimwe, umugambo umwe, hagasigara ubwoko bumwe, abo mu ntara imwe bakaba ari bo biganza, ibyo byama bica bibyara induru, kuko no kuvuga yuko umenga uba wanse wundi yuko abaho mu butandukane, kandi yari gushobora kuba mu butandukane, hanyuma tugashira hamwe tukubaka rero umuryango umwe w'abarondera gukuzanya, gutezanya imbere, guhana iteka. La richesse de la diversité, la richesse de la différence, uyu munsi turabitinya kubera ingene ivyumviro by'intwaro na politike bigenda birahanahana. Mugabo navyo nyene kubera bijamwo uruntu rw'umuntu, ugaca usanga n'amayeri y'utugwi tw'abantu baba bagomba kwiganzira abandi, bagaca baza baroga ku bintu bihari, ivyumviro bihari, nogira nti ubukene buhari, ubukene bw'umutima no kwiyumvira, ugaca usanga bagomba kunyereza ivyumviro bishasha byo kugira ngo biganzira abantu, nk'uku kwa Antiochus Epiphanes agomba ikintu kimeze nka communisme mu nyifato, mu vyiyumviro, mu mico, ku buryo bimugora kwihanganira abari mu bwami bwiwe bava nko mu bindi bihugu, bafise iyindi mico yabo, bafise ukungene bumva ubuzima bwabo, bafise ikibagize cyababonye bavuka, kikabarera, kikabakuza, kikabagira icyo bari. Aho rero ni intandaro z'ingorane zatanguye. Rero abanyisirayeli nabo nk'uko twabizirikanye mu minsi iheze, n'abantu bazi gucudika, koko bacudikiye ku mico myiza imwe bakura mu nsezerano bagiraniye n'Imana. Tugire Kristo. Ico gikorwa turategerezwa kwama tukibandanya, kunywanisha ubuzima bwacu n'umuco w'ijambo ry'Imana, bikavyara imico mishasha y'abantu bateye uku, bakoreshwa n'urukundo, ukwemera n'ukwizigira, n'indi mico myiza yose dukura mu mico yacu y'ikirundi, inywana neza n'umuco w'inkuru nziza. Mbere ushobora kubona umenga n'Imana yatwitanze imbere, ibiraduzatsurira ku mico y'inkuru nziza tutarayimenya neza, tukabinywanisha neza, tukagira tuti abakristu b'abarundi bafise imico imeze uko, kandi ishobora no guca ituma n'abandi banungwa neza, bakagira bati bariya abantu bameze neza, ukumera nkabo birahimbaye. Hariho abantu iyo baciye hagati yacu batwinfluensa neza, ukungene ubona bameze, ukungene bifata mu bandi, ukungene bazi kunywana n'ubuzima bagezemwo batitituye. Icama kitugora nukungene dushobora kwakira ikintu gishasha kikatugira beza basumbirije, abatunzi b'imigisha n'imihezagiro y'Imana, tutitituye. Muvise yuko kuvaho rero Antiochus Epiphanes atanze itegeko ry'uko abantu bose mu bwami bwiwe boba nk'abagereki. Muvise yuko muri Isirayeli haciye havyuka ukwigaburamwo kwinshi. Bamwe bakagira bati
nivyo Antiochus Epifane niwe ubaganje, reka tuje kumushumbira, reka twumvire ivyiwe, tuje kwishikana iwe. Aca duhako. Hari abantu bameze gutyo, apfa kumva ko intwari igira ihinduke. Muramaze kumva urimbo rw'umuntu yaririmbye ati je suis opportuniste, je range toujours ma veste du bon côté. Bakarimba marakaza muragenda mukarondere kuri YouTube. Umuntu menga ntagira ico yemera, ntagira personnalité, ntagira identité forte muri we, ntagira nogira nti igihagararo c'ico yumva ashaka kuba ciza, ukamusanga umenga arahindagurika nk'uhindura ikoti canke nk'uhindura ikanzu, ishati. Apfa kumva intwaro zigira zihinduke, agaca agenda kwishikana, akazana ibintu, agaca akorana n'abashitsi, bakorera mu mabi, bakorera mu vyiza, mafu. Igihambaye utwanje turonka inzira, ivyanje bironka inzira, naho yo kwemera gusangira agasupu n'ishetani, ivyanje bironka inzira. Iyo terme murayizi mu gifaransa, souper avec le diable. Ukamenga ntagira umuco umutuma yumva icyari, iyava, igituma abayeho muri nosi n'iyateraja. Nukubaho uko bishoboka kose, naho notegerezwa kwihakana icondi. Ivyo rero birakaze, birakaze. Ukwemera Imana yaduhaye tugutwara mu buzima bwacu bwa misi yose. Nakaryo keza kugira ngo natwe turabe tuti mbega ukwemera Yezu Kristo nk'umukama, umukiza n'umwami w'ubuzima bwacu, tubitwaye mu buzima bumeze gutaho hanze. Antiochus Epifane harageze igihe agira ati abantu badazosenga uko abagereki basenga, muraca mubacisha ku buhomba, mukureho. Murabona ibi bintu vyose vyuko abantu usanga tugwanyana, iyo tuticanye tukiciranira hejuru, ukabona ingene ubuzima ho hanze mu kibano, mu vy'intwaro na politike bishobora guhinduka bigakora ku buzima bw'abantu. Abantu ntibabe bacumva neza ico bashaka kuba muri inosi mu butandukane bwabo. Aha rero ni ukugabisha abantu bo mu ntwaro kugira ngo, kuko murumva ko ngaha ni Antiochus Epifane yabitumye. Burya intwaro ni ikintu gikomeye cyane, ni ikintu gishobora ntihanye bavuga mu Kirundi ngo umwera uva ibukuru ugakwira hose, nk'uko n'umwijima uva ibukuru ukarandaranda ugakwira muri bose. Abanyisere bamwe rero bagenda kwishikana kwa Antiochus Epifane, barata isezerano yabo n'Imana, barahakana ico bari nk'abayahudi, bagenda kwishikana ku buryo bw'uko bakora isakirego ikomeye cyane yuko altari y'umukama baza kuyubaka ko ibintu vy'igipagani. Ibitabo vy'isezerano vyarimwo amategeko ya Musa baraturira, cona nk'ubu mwese haje uruhamo rukagira ruti abantu mwese musenga mu bakatolika, murazi yuko baravuga yuko rimwe rimwe ko duteramiye umuriro udahera, mwese nukubakuraho, turira amabibiliya yanyu, turira amaritari yose, kuraho. Vyarigeze gushika ugasanga abantu bihaye ingingo yo kuja gukorera inama kuri altari yaherejwe kw'inkuka y'imisa. Ukabona umukuru nyene yayicaye kuri altari ariko arakora murababaza ingene vyoba vyaraheze. Akagaye kumana, akagaye kumana. Abandi nabo baca bagira bati oya, twebwe ntidushobora kwihakana ico turi. Umwami turamwubaha,
intwaro turayubaha mu vy'idutegetse, mugabo irafise aho igarukira. Si kimungu, umwami si kimungu. Twaragiye turabona ibintu vyinshi ushobora gusanga bigomba kuganza ku bantu bikabaganza ko nk'ibimungu. Amasysteme politique, amasysteme philosophique, amasysteme sociaux, amasysteme y'ibintu vyinshi. Urumva wewe kugira ngo ugume ukora muri ONG yacu, ugume uronka $1, ntushobora gutwara inda. Uyitwaye genda uyikorore, canke genda wihambemwo vya bintu kubera $1. Ariko niho heza kuyarya bwa buyoya bwose wakoragura ku mugoroba w'ubuzima bwawe, bakakubaza buti kubera iki wanse ko tubaho. Ayo $1 ntazokura hayo majwi yabo bana baguma bakoma induru imbere y'Imana. Ingowe muri franc-maçonnerie ibintu vyawe bizoca bitera imbere, hakana ivyo bintu vya Yesu ntibabikokanisha ku mugaragaro. Oya, bakuzana buke buke bagateba bakagukuramwo ivyo ukwemera kose. Kandi iyo ugize ngo ugomba kwigarura usubire neza mu nzira ya Yesu Kristo, vya bintu vyose biranyika, ugashitangura gupapa. Mwumvise Elizabeth yongera ingene vyagenze. Uyu munsi ari kuri altari y'Umukama, ni muzima imbere y'Imana, mugabo abemeye kujana n'ivyo ntituzi iyo bahereye, ntituzi iyo bahereye. Ingo uyu munsi abantu barazi ko dukenye. Tafuta franga, tafuta mbongo, bakagukoresha n'umutima ukuma, bakakwibagiza umunsi w'Imana. Ivyo bintu vyanyu vy'umunsi w'Imana uzoca uronka ibifaranga, tuca tuguhemba double salaire. Izi nyifato zose ziriko ziraza, ukabona ingene abantu batituka mu migenzo yabo, mu nyambaro, mu ngeso, hama abantu bagatanga rumenga bameze nk'uduhene two muci. Ni ibintu vyigwa gose bizanana mu mico, ibi bita la mondialisation de la culture. Bica mu matelefone, bica mu biki. Uyu munsi si uyu munsi hari igihe usanga itagwanya ubuzima bwa Yesu n'ukwemera kwacu, irinze kuguhakanisha icese, mugabo ikanyengetereza imico mishasha mu kubaho kw'abantu, ibafatiye mu bukene, mu bujuju, be no mu vy'intwaro. Dusaba Mukama rero kugira ngo natwe tube abateramira ingingo y'Imana, ubuntu bw'Imana ngo buze burinjira mu mico yacu, kandi twumve yuko igihe vyosaba yuko tugwanira tugaharanira imico ikomeye, hariho ahantu iyo uhakoze ko uba ushimye kuvavandura na Yesu. Uba ushimye kuvavandura na Yesu, Shetani n'abakozi bayo bica biza gucumbika iwawe. Igihe ugihumeka uzi ko ari ahantu wageze ngaho, uyu munsi ijambo ry'Imana riragukebura. Imana iracakurindiriye mu kigongwe cyayo. Dusaba Mukama kugira ngo hageze ntidutinyirire ubuzima bwacu ku buryo dushobora gusanga Yesu twamushibuye ngo turiko tugomba kumererwa neza, kuvugangwa neza, gutoka neza, kuba abantu bahambaye muri nosi. Twame twibuka rya jambo ca kibazo Yesu adutera agira ati, mbega umuntu vyo mumarira iki gutunga ivy'isi vyose arusha umutima wiwe? Urabe yuko imico n'imigenzo, inyifato uri kurabamwo ko atari ukuroha umutima wawe no kuroha umutima w'abandi. Amen.